ABG izotuma dutera imbere, ABG izotuma tugera kure. Agaseke Bi TV uno munsi kari kakubitiye mu ntara ya Ruyigi, aho mu ntara ya Ruyigi rero kari kagiye kuraba ibikorwa by'Ishirahamwe ABG Burundi aho bigeze, na cyane cyane mukamuzi yuko ABG Burundi ifise imigambi myinshi. Mwiyo migambi myinshi rero hakaba harimwo rero iradio Agaseke FM yagerageje kugira ngo ishobore kwerekana neza ibikorwa by'abenegihugu ingene biriko birakogwa, na cyane cyane mu migambi myinshi itandukanye. Agaseke kaje karondera urongoye Ishirahamwe ABG Burundi mu pfasoni, akaba turi kumwe ngaha mu kanya nkaba ndamuha ijambo. Tukaba dusanze rero n'abakozi ba Grosso Deco microfinance. Iyo microfinance nayo nyene ikaba iri mu migambi mwihangiro ABG Burundi yashize ahabona mu kwerekana neza yuko yaje hano mu ntara ya Ruyigi ikenewe. Nabo nyene rero twabisangiye ngaha ku kivi ku Gaseke FM, eka n'abenegihugu bari bihahishikiye kugira ngo bashoboye kuraba ibikorwa biriko birakogwa mu Gaseke FM. Agaseke karondeye umupfasoni kugira ngo ashobore kutubwira neza umunezero w'uyu munsi wa gatandatu ingene wifashe, na cyane cyane ko tubona abenegihugu ari benshi. Reka rero ndamuha ijambo mu kanya atuganirira. Mupfasoni twasanze ngaha mu ntara ya Ruyigi, nimwe muhagarariye Ishirahamwe ABG Burundi hano mu ntara ya Ruyigi. Twadusanze umunezero ari mwinshi, abenegihugu babakikuje. Uno munsi hari iki? Uyu munsi twari turamutse tuza gusukura ahateguriwe icyicaro c'iradiyo ijwi ry'intwari mu iterambere, turaba ko hameze neza kuko ibikorwa bigeze kure. Mu minsi mikeyi iradiyo irasamirana, isamiranira ahantu hasukuye. Kuri uyu munsi twiyumviriye yuko twohagirira isuku kuko ibikorwa bisa n'ibiri ku musozo. None rero twariko twihategura kugira ngo twame muri rya suku ry'imisi yose, tuze abakozi bakorera ahantu heza hasukuye, kuko murabona ko atari igikorwa gisanzwe aho umwenegihugu wese azoshobora kuronka ijambo. Muravye aho mugeze uyu munsi ibikorwa by'Agaseke FM iradiyo mubona bigeze he? Ibikorwa by'iyi radiyo n'ukuri bigeze ku musozo. Abanyagihugu baragerageza bagaterera uko bashoboye. No munsi rero naho baramutse baterera amaboko kugira ngo nkuko namwe ndabivuga hase neza. Ibikorwa hasigaye gato cyane kugira ngo iradiyo ishobore gusamirana. Abajejwe intwaro nubasaba cyane gushigikira iki gikorwa c'iradiyo. Iradiyo bakaba bazi yuko mukaba mwese muzi yuko rikomoka ku Ishirahamwe ABG Burundi, ni kimwe mu yandi mashami Ishirahamwe ABG Burundi yashinze. None rero nubasaba ko bodushigikira bivuye inyuma, haba mu bikorwa haba mu ntererano, eka babandanye badufata mu mugongo. Hanyuma umunyagihugu nawe mwene wacu no musaba ko yobandanya ashigikira haba mu buryo kuko isorosoro igwiriye ija, eka ndetse no mu bikorwa, ndetse no kubungabunga ibikoresho byose, inyubakwa zose zoba ziri ngaha, inyubakwa z'iradiyo. Mbega urongoye Ishirahamwe ABG Burundi wewe ku rwego rw'igihugu wewe mu musabiki? Urongoye Ishirahamwe ABG Burundi ahubwo bwa mbere twabanza kumushimira ku mutima afise, umutima ntangere wo kwama yiyumvira ibikorwa byoza biteza imbere urugwaruka rwacu. Ngira murabona ko rushajije. Hanyuma na wa munyagihugu nyene tubandanya tumusaba ko yobandanya yiyumvira n'iyindi migambi myinshi yoza isahiriza igihugu mu gufasha urugwaruka rushomereye. Iradiyo ifise uruhara ntangere aho umwenegihugu wese ashobora kuronka akaryo ko gushikiriza akari ku mutima, kaba kamubakiye, kaba kamuhimbaye, cyaba ari icasaba. Bizotuma wa munyagihugu ashobora kwisanzura akaronka hashikiririza ivyiyumviro vyiwe.
Agaseke FM ntigagaruje ngaho gaheje kuvugana n'urongoye Ishirahamwe ABG Burundi mu ntara ya Ruyigi karabonanye n'umwenegihugu nawe nyene twasanze ngaho aho iradio itumbereye nawe reka tumusabe abidondore aheze nawe atuyagire tumwitwa bande. Nitwa Mucondo Pierre. Twasanze ngaha mwari muje mu biki? Reka Abanywanyi k'Ishirahamwe ABG baraturaritse kugira ngo tuze gukora ibikorwa rusangi ngaho kwishirahamwe kuri Agaseke FM. Umugambi uyu mugambi mwawakiriye gute w'Agaseke FM? Uyu mugambi w'Agaseke FM twawakiranye igishika cinshi kuko aha mu Ruyigi murabona hegereye cyane ni ku mupaka hegereye intara hegereye igihugu ca Tanzania. Hanyuma rero iradio kenshi iyo mu Burundi ntidushikira neza. None nko ngaha twumvise ko haje gushingwa iradio cha tumva ko abanyagihugu bo ngaha mu ntara ya Ruyigi bazoba bafise amahigwe yo kugira ngo baronke aho bashikiriza ivyumviro byabo. Yego. Ngiki mwebwe mugiye gukora nk'abenegihugu k'uyu mugambi w'iradio? Ubwa mbere turazi yuko gushinga iradio ari ikintu gisaba uburyo bwinshi. Twege Abanywanyi bwa ABG tugiye guhimiriza abenegihugu tubana muri komine aho dushobora gushika hose kugira ngo batange intererano kugira ngo iyo radio ishobora gushinga imizi. Nka ABG Burundi nayo woyibwira iki yumviriye umugambi ku rwego rw'igihugu kugira ngo bazane umugambi hano mu ntara y'Ruyigi? ABG Burundi turayishimira cyane kuri iki cimbiro yagize cyo gushinga radio Agaseke FM kugira ngo abenegihugu bo ngaha baronke aho bashikiriza ivyumviro byabo kuko nta terambere nyakuri ryoboneka abanyagihugu bataronse abashikiriza ivyumviro. Turayishimira rero cyane ko yashoboye kugira icimbiro cyo gushinga radio ngaha mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Ruyigi.